wewe ateza kuba canke ashobora kugaruka ku rukino uvuga ngo bazogina nino equipe ya Varasa ariko kandi imbere tuja uravye naho muri amakuru karavugwa kwa equipe yitwa Real Madrid basore nk'uburiya witwa Xabi Alonso nawe amakuru amuvuga ko amakuru uvuga atandukanye yuko witwa Xabi Alonso witwa ba Carlo Ancelotti abameza ruvuga ngo batandukanye ba Zidane barahaciye mugabo ngo hari amateka batarasha gukora buri munsi bayateze witwa Xabi Alonso ayo mateka nayo ngo aravuga iki Xabi Alonso muri La Liga amaze kino shika kuri zitatu amaze gutsinda inkino zitatu nta rukino na rumwe arigera atakaza uno munsi rero muri equipe yitwa Real Madrid amakwe karavuga nuko bamaze kuba muhano vuga ngo confiance bavuga ngo mbega wewe Xabi Alonso ngo ntihoze ugakora amateka nuvuga yananiye n'abandi ayo mateka aravuga ngo ni ukwiza inkino shika kuri 10 muri yitwa equipe Real Madrid bakora mvuga kwitwa Xabi Alonso yokina inkino shika kuri 10 atarukina rumwe atakajemwo harimwe inkino wanashaka na Real Sociedad badakurikina Real Sociedad bakinira Olympique Marseille no vuga muri Champions League bakinira Espanyol Barcelona bazi bakinira Levante bakinira Atletico de Madrid bongere bakinira equipe ya Villarreal ariko kandi mbere ko na Villarreal bazobakinira equipe yitwa de Kairate uno munsi muri equipe yitwa Real Madrid na Xabi Alonso ano mateka aza ko yoroha gukina inkino shaka kurizo kugo ruhande Xabi Alonso gushobora gutsinda inkino zigera kuri 10 yikurikiranya mu mugwa Real Madrid njewe ndabiharura ko bishobora gushoboka mu ruhande rumwe kandi nongera nkabiharura ko bidashobora gushoboka mu rundi ruhande ko no musi ubushobozi bwa Real Madrid kuza bagatsinda inkino zigera kuri 10 abari kumwe n'uno Xabi Alonso ndabiharura ku ruhande rwa Xabi Alonso nyene kandi kutabishobora umugwa Real Madrid navyo ndabiharura ku ruhande rw'abakinyi bo mugwa Real Madrid kuko mu giswahili hari kintu bavuga ati umoja ni nguvu uri kurumva bavuga ati together we can rero mu gihe bose bakoreye hamwe byose birashoboka ariko mu gihe bakigumye muri vya bintu byo kuvuga ati jewe Mbappe nerekane ko rije ndiko ndatuma mu gutsinda umva ngerageze gukora kugira inyungu zanje abari zo zigaragara cyane gusumba inyungu kumbure muri rusange zo mugwi ivyo bintu biracagoye Real Madrid gushobora gutsinda izi nkino zigera kuri 10 bikurikiranye birashoboka mu gihe ntibishoboka mu gihe ngo bodugije urugero rwo gukina kuko ubushobozi bwo gukina kuntu bakina squad yo mu Real Madrid ugerageje kuyiraba irakwiye irahagije kugira bashobora gutsinda inkino zigera kuri 10 ariko ikibazo gahaze gacasigaye muri mentality y'abakinyi bisaba reko no bakinyi badategurwa mu buryo bw'imikinire gusa ahubwo bategurwa mu buryo bwa psychologique muri mu buryo bwa mental makuntu basi imyiyumvirire mu kibuga uri kurumva ndakumva ihangiro objectif bagira igikorwa bagira mu kibuga nico kugira umugwi wa Real Madrid uhagarare neza nico kugira umugwi wa Real Madrid witwe ko aronse intsinzi atari cyo kugira ngo vyitwe yuko Mbappe yakinye neza gusumba Vini vyitwe ko Vini yagarutse ku rugero rwiwe canke vyitwe ko Vini yasubiye inyuma canke vyitwe ko Rodrigo yaje uno munsi niwo mukinyi mwiza tubona ko nshobora gufasha umugwi wa Real Madrid gusumba uko Vini ashobora kuza kubikora no birasabwa yuko rero bakina kugira ngo vyitwe ko Real Madrid ari nziza Real Madrid ifise ubushobozi bwo gutwara igikombe ca La Liga Real Madrid gifise ubushobozi bwo kuza bagatwara UEFA Champions League ivyo byose rero kugira bikunde birasabwa rero ko Xabi Alonso ategura abakinyi biwe mu buryo bw'imitekerereze ndavuga mentalement anabu ubushobozi bwo gukina mu kibuga urabona neza uravye Real Madrid ifise Mbappe ifise Vinicius Junior ifise Rodrigo Goes ifise Mastatuno ifise ba Ardagire ifise bano bakinyi ba Federico Valverde ba Chouameni Dino Odrisen bano ba Eder Militao ifise ba Trent Alexander-Arnold ba Varo Carreras ba Fran Garcia ba Dani Carvajal bamaze no kuba baragaruka mu kibuga ba Dani Ceballos ivyo byose ni ibintu bihagije abakinyi bose n'abantu bahagije kumva ko Real Madrid ifise ubwo bushobozi bwo gushobora gutsinda izo nkino zigera kuri 10 ariko ikibuze ni ikihe n'uburyo bakinamwo n'uburyo barondera inyungu zo kugiti gusumba uko borondera inyungu z'umugwi rero ivyo byose rero bisaba ko bitegurwa na Xabi Alonso kuko Xabi Alonso ashoboye gutwara umugwi wa Bayer Leverkusen bagatsinda inkino zigera kuri 50 canke kuri 40 badakorewemwo ubwo bushobozi Xabi Alonso muri Real Madrid ashobora kubikora kandi ico gihe uravye muri Bayer Leverkusen nta bakinyi b'amazina yari afise nk'abo bafise no musi muri Real Madrid ivyo rero birasabwa rero yuko Xabi Alonso abategura mu mitekerereze kumva ati je Vini bisabwa ko nza gukina nitaye ku inyungu yanje ngo ngaragaze yuko Real Madrid ari nziza ko yako ndi mwiza ahubwo ningaragaze yuko
jewe ingufu zanje ni Mbappe n'izandi nanaka zigiye hamwe tugakora ikintu kimwe ubwo bushobozi turabufise bwo gushobora gumara inkino zigera kuri 10 canke zirenga dutsinda ivyo ndabitahura muri izo nzira. Real Madrid ni equipe nziza bafise umumenyereza mwiza yitwa Xabi Alonso yatweretse ko ari umumenyereza adasanzwe muri equipe yagiye aracamo nka za Bayer Leverkusen nubwo tukirindira kuraba confirmation eske kugira abastar nawe biramutwara igihe kingana gute. No mugabo no vango azi ivyo akora kandi akamenya n'ukuntu abitransmit ndetse nanabonye na Kylian Mbappe agira amajambo avuze ku munsi weje aravuga ngo Xabi Alonso numukinyi nako numumenyereza akiri muto w'umujene ariko kandi afise inzara yatumye tubona neza ivyo yipfuza ko dukora cyane tunagera ati rero ivyo yabidushizemo kandi inzara afise iyo nzara nyene yayidushizemo kugira ngo natwe tugire gute tuyigire. Novuga ko Xabi n'umukinyi canke se n'umumenyereza azi neza ngo Real Madrid nkeneye ko bino kanatsinda gishika ravuze ngo jewe sinje guha Real Madrid insinzi gusa ahubwo nje kwafasha gutsinda kandi kanatsinda bitwa ko banakinye n'imipira myiza canke n'umupira mwiza bakontrole match bafashije badapfuye gutsinda gutiyo nyene par hasard mugabo ukabona ngo bakinye ibintu vyiza kandi bakabikina bikanavyara umusaruro nivyo kugeza kano kanya hari ibintu bango bimaze gushika tukabona duti hano harimo agahaze mugabo ukabona ngo Real Madrid bari bafise match bayikontrole rero kubw'ivyo je ko bano bango equipe ya Madrid bafise equipe nziza ibashoboza gutsinda izo nkino kandi bakagira n'umumenyereza mwiza bashoboza kugira gute gutsinda izo nkino ariko mugabo igikuru canke se gikomera gishobora kubananiza ni nkino ubwazo nazo zimeze gute eske izo equipe nazo zibagiye gukina nazo siza equipe zifise abo bakinyi canke zifise izo squad nazo zozemera gutsinda Real Madrid nico je kubwanje no garuka ko cyonyine handi ku bindi byose nuvuga ko Real Madrid bafise equipe no vango yiyubatse muri zino nkino arashicane ko abakinyi batararwa canke bataranavunagurika kuza kwafasha gukina inkino bameze neza cane gose kuri match no vango bagiye gukina muri weekend ukagenda no ku match no vango zigiye gukurikira no vango match zikomeye bafise zibari imbere ni match ya Atletico Madrid na match ya Villarreal ni zimwe muri match zishobora kubananiza cyane ndashije ko ari equipe no vango zikurikirana ariko muri rusange je ko bwanyu bwo bushobozi ndabubona babufise ubwo sindizi match zigira kuri 10 zose zikurikirana. Houston muri equipe ya Madrid witwa ndavuga azukiza rya Kylian Mbappe no mukino vango yatowe ko yige neza kuruta abandi bakimu kwezi no vuga ngo ku 8 Mbappe biharo vyo biramuha uburenganzira bwo gushobora gutorwa nk'umukinyi yigije neza muri Real Madrid mu kwezi ku 8 ibiharo vyo nyine vyo birakwiye kugira ngo Mbappe abe umukinyi mu mugwa Real Madrid yigije neza gusumba abandi bose. Numwe mu bakinyi novuga ngo bafise byinshi bakoze kano kanya numwe mu bakinyi kanatsinda banageze no mu bakinyi novuga ngo bagiye kwiganirwa agashime karariga avyumvikana ngo yagiye guseruka nk'umukinyi agiye kugwana agashime karariga kuruta kanatsinda n'abandi bakinyi bagiye batandukanye bari ko bakinana nawe rero je kubwanje kugahabwa nta kibazo na kimwe nta na discussion na zimwe zihari akamerita. Ibrahim Konate nawe novuga ngo muri equipe yitwa Real Madrid hari amajambo novuga yavuze ndavuga mu kigani nyuma yo rakina novuga muri equipe nationale y'Ufaransa aravuga ati amajambo akomeye yitwa Ibrahim Konate avuga kwitwa Kylian Mbappe basanzwe banahuriye muri equipe nationale y'Ufaransa aho novuga amajambo yavuze yuko ati Kylian Mbappe aguma sunikira kuja mu mugwi wa Real Madrid atagumana na telefone wanashaka buri munsi uko amasaha biraheze ngo buriya muri equipe yitwa Real Madrid nako witwa Kylian Mbappe mu vyakora vyose mu vyimviro yumvira vyose nimba avugana na sheri wiwe nimba avugana n'andi madiri y'abandi bantu abazi neza ngira yashizemo na reveye bura amasaha abiri abari ka telefone witwa Ibrahim Konate avuga ngo equipe kubamwe ni equipe itwa Real Madrid equipe ya mbere kwisi ni equipe ya Madrid ariko aramuhamagara amubwira ati za muri equipe ya Madrid navuye mu Faransa mva muri Paris Saint-Germain ninjira muri equipe itwa Real Madrid rero ngo witwa Ibrahim Konate bari inamajambo yavuze wanashaka agenda yitwengera avuga ati yakara telefone amubwira yuko noja muri equipe yitwa Real Madrid. Ibrahim Konate kuza muri Real Madrid birashoboka kuko Real Madrid iramukeneye kandi na Ibrahim Konate we ubwiwe arakeneye Real Madrid. Novuga yuko Ibrahim Konate kuva atangwe kumva itetesi ko umugwa Real Madrid uri mu migambi yo kumuronda canke umwifuza kugira aje kubasinyira bakinire hariya n'ibintu byo kongeza amasezerano mu mugwi wa Liverpool kuko na Liverpool namukeneye
iranoshira imbere mu bakinyi cyane yifuza kugumana ariko Ibrahim Konate we ubwiwe ntigeze anagaragaza yuko afise n'umugambi wo kongeza amasezerano mu mugwa Liverpool kubera yuko yamaze kumva ko umugwa Real Madrid ukora namurondera kugira aje kuwusinyira. Ivyo ni ibintu rero bimicizere ko Ibrahim Konate kuza gusinyira umugwa Real Madrid bishoboka cyane kuko we arayikeneye kandi n'umugwa wa Madrid uramukeneye kandi kanatsinda afise n'umukinyi ndavuga Kylian Mbappe basanzwe bahuriye muri equipe nationale y'Ubufaransa hariya banayaga umwanya ku mwanya agerageza no kumwumvisha kuza mu mugwa Real Madrid kandi bafise nk'amahirwe cyane yo gushobora kubiresisa mu byo bintu kubera yuko Real Madrid tumenyere tubona yuko kuza bagasinyisha umukinyi kenshi barakunze kuba banabifashwamo n'abakinyi basanzwe banabakinira twarabibonye basinyisha Trent Alexander-Arnold kuno Jude Bellingham yabigize nk'uruhara cyane ku kanya uko bukiye uko bwija muronda Trent Alexander-Arnold ati yamara we musore urakeneye muri Imadrid urakeneye kuza gukinira umugwa Real Madrid umugwi mukuru cyane wa mbere ndetse kanatsinda ku isi. Wewe Mbappe twarabonye bavini barondera Mbappe ati wewe turagukeneye muri Madrid igerageza uze rero biroroshe cyane umugenza umukorege wawe umuntu musangiye igikorwa umuntu musanzwe mukora umurimo umwe kukumvisha ati ingo ngaha biroshe cyane wowe kuhagenda kubera yuko ubihanuriwe n'umuntu musangiye akaze musangiye amagorwa musangiye objective musangiye umugambi biratahuritse cyane kuza rero ndavuga ati rero twabonye Real Madrid yeregwa muri ubwo buryo yeregwa muri izo nzira rero kandi dufise n'amahirwe menshi yo kumva Ibrahim Konate aje gusinyira umugwa Real Madrid gusumba kongereza amasezerano muri Liverpool kandi kanatsinda nkanabona yuko Ibrahim Konate bivanye n'imikinire yiwe tumuzimo n'ubushobozi bwiwe tumuzimo amahirwe yo kuba nk'umukinyi umutitire mu Real Madrid arayafise kiretse habayemo zanzira canke bwa buryo kujya ushobora kubona umukinyi yari mwiza kanaka mu mugwi wiwe yasinzwe akiniramo ukamusinyisha muri Real Madrid ukabona yuko urugero rushirijeho kuduga canke rurakorotse. Twarabonye Dino Jason mwiza muri Banamamfu ariko nizeye yuko neza na neza tuko turabona Dino Jason mwiza muri Real Madrid gusumba twabonye muri Banamamfu nimba mu badefenseur ba mbere isifite uno munsi yitwa Dino Jason mu bakinyi ba mbere. Twarabonye Eden Hazard mwiza muri Chelsea ariko twabonye Eden Hazard mubi cyane amaze gushika muri Real Madrid. Rero rero nivyo bintu byonyene byo tuma tubona uno Konate ashobora kuduza urugira akaba mwiza cyane gusumba uko yarari muri Real Madrid cyangwa ashobora kuba mubi gusumba uko yarari muri Liverpool. Ariko kibazo nagize bona Houston nyene ukiraho nyene mbega yitwa Buri Konate kora amajambo riwe yavuze mu kiganiro bakora muhara mubwira aravuga ngo bura amasaha abiri witwa Kylian Mbappe amatelefone na Ngonje muri equipe de Madrid kuko yashyiye ko nakanara twenga ubwo kumenga amajambo yavuze arikarerekeza kumva mengo Ibrahim Konate nawe nyene aramaze kuba yiyumvamo Mezo Brush amaze kuyumvamo equipe de Madrid buri yumaze kuvuga ikintu nk'ico akubaza kibaza kasara kagikwepa kumengo witwa Ibrahim Konate no munsi arikatweka kumengo ari mu nza zo kuja muri equipe itwa Real Madrid. Ayo majambo ya Ibrahim Konate yashobora kuba ikarashikiriza imbere y'ibinyamakuru mu buryo bumwe ndabitahura nka blague ariko kandi mu bundi buryo ndabitahura yuko n'umukinyi nawe nyene ubwiwa byishimiye kuko hari ikintu kurukuru niyo nkuru kuko no munsi hari blague ushobora gutera kubera yuko nawe ubwawe baje bakagerageza kukuraba mu mutima bashobora kubonamo akantu k'isano niyo blague utanze kuko no munsi we ridiki niyo ushobora gutanga niyo ushobora kugira blague kuri Cristiano Ronaldo mu gihe utamukunda ariko biroshe cyane ko ushobora gutanga birashoboka ariko bivana na blague yariyo ariko urashobora kwigira iyo yose kanatsinda ntushobora kuvuga ngo uno munsi bivana basi none ubu nta mufana wa Messi ushobora kuza akavuga blague akavuga ngo Cristiano Ronaldo ni umukinyi wa mbere mwiza ku isi biravana n'uburemere cyane ariko biragoye no munsi Kylian Mbappe basi uno munsi biragoye bw'ibyabaye kwa Konaté kubera ko mbona nyine n'uburemere buto uno munsi biragoye ko umukinyi wa Real Madrid ashobora kuza agatanga blague yuko FC Barcelona mu Rwanda mwiza ku isi biragoye hari blague yosho ugaje kwaziraba usanga hari blague zidakunda n'izindi ubona yuko umuntu ayitanze ari ibintu tovuga n'ubundi uvuga ngo Real Madrid ngo ni equipe ya mbere ukinira Barcelona hari blague nubwo bari muri blague biragoye ko gira blague nk'iyi ariko rumva rero ivyo ariko by the way turi hariya kuri Facebook bagire na partage naho nyene abari kuri Facebook badufashe bagire partage neza badufashe kugira ngo dushuye kuba ariko kandi turi kuri YouTube abari kuri Facebook bamenye ngo buri gihe turi kuri YouTube niyo taba turi kuri Facebook turi kuri YouTube kenshi miss yose kubera ku munsi wa mbere ku munsi wa gatanu turi YouTube novuga ngo izi saha uni mutatu bonye kuri Facebook saa 3 gushika saa 6 nubwo rimwe na rimwe usanga hari gihe
amatara nyene usanga ari kibazo. abari kuri Facebook ndibaza mwavyumvise karibu kuri YouTube ni Akejo Media muradusanga ni guhera ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu saa 3 z'agatondo tuba turi live mu kiganiro ca Akejo Sport. Nako ndavuga ati rero amajambo ya Konaté ashobora kuba karashikiriza imbere y'ibinyamakuru ndayatahura nka blague ariko ni blague ifisemo akantu kukuri kanaka. Kuko ugegeje kuraba ukuntu abivuga nivyo ushaka kuvyumva ko ari blague ariko ukabona nkaho umenga bivuga nkaho umengo hari n'ukuntu nawe ubwiwe muri we asa nk'uvyishimiye kanaka. Rero ivyo bimpa n'icizere kinyereka yuko Konaté kuza gusinyira umugore wa Real Madrid amahirwe ari menshi cyane kandi nico kibanza ugegeje kuraba imikinire yiwe kinamwo umwanya kuba umutitire mu mugore wa Real Madrid arafise. Kiretse niyashika ibintu bigahinduka nkuko twabibonye mu bakinyi bamwe baje bigahinduka bikaba bibi canke bigahinduka bikaba byiza cyane gusumba uko vyari bimeze. Je kubwanje ni ikintu gikomeye cyane gose ndetse nivyo kanatsena n'amajambo yagiye kuvuga no mugabo witwa Konaté asa naye agomba gusobanura ngo ndi interesse no kwinjira muri club ya Real Madrid ariko mugabo biragoye nanje kugira ngo ndabisohore ndabibwira abantu bagiye batandukanye. Konaté ategerezwa kwipfuza kuja muri club ya Real Madrid kubera ko nimwe muri equipe za mbere nziza ku isi kumva ngo urondewe na Real canke Barcelona ni indoto y'umukinyi ari we wese na mahigwa adasanzwe nimiburi ukunde Barca canke ukunde Real. Kandi Konaté arabizi neza ngo ndi mu mpera za kariyeri yanje nimbara ya mahigwe ndose na ya mbere kandi na ya nyuma ngiye kuronka kuja muri club yande Real Madrid nimba canke agiye atandukanye. Ubwo rero kwipfuza kujayo ni kimwe mu bintu vyumvikana kandi binatahuritse mugabo cangaronka ngara eske wowe Konaté uribaza yuko Real Madrid yoyo itegerezwa kusacrifice vyose kugira ngo wigusinyishe canke Konaté wowe nimba uvyumviye neza eske uli play yo kuja muri Real Madrid guhangana kugira ngo twari kibanza uli play yo kubikora kimwe azobaje gukina igikombe c'isi novuga ngo nta pressure iriko yo kuja gukina muri equipe nationale azoba afise cyo kuvuga ngo ndashaka kuja nkicara mu match stand zine standatu hanyuma nkazokwitwara neza hanyuma nkaza gufata ikibanza canje gikuru kugeza kakanya uko biri nuko muri Real Madrid nta mukinyi afise ikibanza cyo gutangura mu kibuga kidasubirizwa kubera ko ari Militao ari Rudiga ari Asensio nta mukinyi numwe ari Real Madrid bavuga ngo numukinyi ntasubirizwa muri club uje wese akina vyiza kugeza kakanya rero novuga ngo biroroshe kuja muri Real Madrid ugafata ikibanza uri na Gehi uri na nono mukinyi uri nandi ushobora kujayo hanyuma ukagwanira ikibanza ugashobora kugifata mugabo sinibaza neza ngo mu kwezi kwa gatandatu nuko bizoba bimeze kubera ko ico gihe Eder Militao yarusakanye ko kuja kwitegura akavuga ngo eske nzoba ashoboye gukora ikigeza mu kwezi kwa gatandatu nzoba ndi play gukina Real Madrid nk'umukinyi atangura mu kibuga eske jewe ndiraura session nkeneye gukora ikikugira ngo nje gufata kino kibanza eske jewe Antonio Rudiga sishobora kugira amahirwe yo gusinyishwa ubundi mwaka umwe mu gihe noza kwitwara neza rero ibi bintu byose ni ibintu bijamwe bigatanga ikintu kimwe kivuga ngo Konaté utegerezwa kugira amakenga y'ivyawe n'akazoza ka Real Madrid wifuza kuja gukinira na cyane ko kugeza ubu munsi bariko baragerageza kuma amasezerano mashasha muri club ya Liverpool kugira ngo baraye yuko haguma ni ibintu novuga ngo nivyo kurindira. Konaté yararavye Real Madrid uburyo bariko baramurondera ngo batabitwara cyane bikwega bakavuga ngo muratora 20 canke muragira gute bino byose ari ibintu bisobanura canke vyereka Konaté ngo nivyo Real Madrid bashaka kwifuza mugabo ntumukinyi bumva batajyama badasinzira ngo ngo batakurose ngo ntibajyama ngo ntibagiriye uri umukinyi asanzwe bakubona mu bandi ndetse banafise amakenga baribaza bati mbega Militao niyo divyo Konaté ushobora kuza kaduha mu gihe n'ubwego bw'iyego amaze kuduga muri no misi nimba equipe ya Madrid ifite abakinyi ba Medina Jesen uza kurikira muri defense aza gusanga yitwa Eder Militao ni Militao rero kubwanje novuga ngo kandi akiri muto na nyene mu myaka 40 ningahe novuga ngo ibintu byose vya Konaté biriko birazunguruka mugabo n'ubundi bikizungurukira ku bintu bitaraboneka ni nayo mpamvu atasinyishijwe muri rinoci ni nayo mpamvu uyu mugabo nawe nyine akiyumvira no ku busabe bwa Liverpool ataburugise umwe uri mugabo witwa Trent yabigira yamaze kuvugana na Real Madrid bamaze kumvikana rero niyo mpamvu Konaté aguma asaba ngo Liverpool mfume mu amafaranga menshi mbone ko mu mpagaciro hakuvuga ngo busabe bwanyu ntabwo ashobora gusinya rero kubwanje navuga ngo Konaté kuja muri Madrid kugeza akanya biregaragara nkaho ari ibintu bishoboka kandi yoshobora kuronka umwanya mugabo je ndacabibona nk'amakenga adasanzwe ndetse n'umwanya ukenewe kugira ngo tumaze tu confirme nimba vy'ukuri ashobora kuja muri Madrid akaronka ikibanza cyo gutangura ukibuka
ya nuko kabisa bimeze kwitwa Ibrahim Konate yavuze amajambo akomeye cyane avuga ko witwa Kylian Mbappe rote yamamu telefone novuga ngo buri masaha abiri yose ugira ngo mubwira ati equipe kuba mu equipe yitwa Real Madrid ati ni equipe novuga ngo itandukanye novuga ngo ikora ibikomeye cyane equipe igufasha gushikana na hariya nuko bimeze ariko kundi ruhande witwa Robert Lewandowski nyamakuru novuga ngo kinyamakuru cegereye ino equipe ya FC Barcelona beshi bazi ku kinyamakuru cyitwa Sport cyamaze kugaragaza kivuga yuko witwa ndavuga nzi kwizina rya Robert Lewandowski ivyo kogeza amasezerano mu gihe amasezerano yiwe azonarangira 2026 mu kwezi kwa gatandatu ngo muri equipe ya Barcelona Robert Lewandowski